amacakubiri, uburongozi bubi n'impfu zidasobanutse muri M23. Isesangura kamwe ku kandi kukungene M23 iriko irasambagurika. Ni Masabo Monfort. Muri iyi minsi iheze harabaye icuka kibi n'ubuki kibandanya mu mutwe w'iterabwoba wa M23. Igicuka gishingiye hanini ku macakubiri y'imbere afise inkomoko mu burongozi, mu migambi n'inyungu za bamwe mu bakuru ba M23. Aya macakubiri yatumye intambara iguma ifata iyindi sura, mbere agatuma intambara igira ingaruka zikomeye ku benegihugu ba Kongo no ku bagwanyi ba M23 ubwabo. Amakuru dukesha amasoko yacu yo muri M23 ajanye n'iyi ntambara avuga ko M23 igizwe n'ibice bitatu nyamukuru. Igice ca mbere bivugwa ko gikomeye ni kirongowe na Nanga. Iki gice cavuzwe cyane mu migwano yatumye bafata Goma, ndetse kaba caragize uruhara runini mu ntambara zo mu ntango bafaza amasisi bamanuka Goma. Igice ca kabiri kivugwa ko kirongowe na Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Kongo, yaje guhemukira igihugu agahemukira n'abene igihugu aca kwifatanya n'inyeshamba za M23. Uyu mugwi w'iterabwoba uyu yaje yegereza cyane M23 ndetse agashaka no kwigarurira uburongozi bwose bwa M23. Murabizi uyu niwe asa nkaho yatanga imfashanyo zikomeye cyane mu bijanye n'ibigwanisho, ndetse akaba n'umuhuza bikorwa wa M23 n'u Rwanda binyuze ku butegetsi bwa perezida Paul Kagame, ari nawe ari hejuru y'izi ntambara zose. Ariko Joseph Kabila twabwira ko yahuye n'ukwankwa kume kudasanzwe yankwa n'abandi bagwanyi ahanini batari biteguriye kuyoborwa nawe. Aha ntitwibagiye kuvuga abanyamurenge basanzwe bamuzi mu ntambara zatanguye zagiye ziba za M23 ya mbere aho yagiye abatamukaga. Igice ca gatatu kigizwe n'abanyamurenge barongowe na Nyarugabo Moyize, bavuga ko bipfuza kugira ijambo rikomeye mu burongozi bwa M23. Ubu kutumvikana hagati yabo bagabo bose rero kwaravyaye kutumvikana n'imiryango ikomeye cyane hagati yabo, mbere vyahavuye bituma haba ubwicanyi bukorerwa hagati y'abari mu ruhande urucanke ruriya. Akarero kerekana ubukana bw'izo ntambara canke izo njyani n'urupfu rwa Magloire Paruku muramuzi mwese, yarasiwe imbere y'inzu iwe. Nta bandi bamurashe nizi njyane nyene ziri muri uyu mugwi w'iterabwoba wa M23. Nitwokwibagira n'uyu mukozi wane raheruka kwicwa na wenyene akagandagurwa. Nitwibagire wa mudame Fane wihejura iminembwe azwi cane yakunda kuvugira izi ngabo za M23, ariko mu nyuma bamaze kumutwara umwana wiwe, umwana wo mu muryango, akaja kwiradiyo akavuga ati aba bantu jewe ndabahevye, ndavuye kuri uruhande rw'ibifobagani nigiriye mu ruhande rw'Akagara. Akagara kabari n'umugwi udasanzwe werekwa izo ntambara kubera ko babona ko ari intambara z'u Rwanda bakaza kuzitirira abanyamurenge. Mwibuke muri indwi iheze ahantu hazwi nka Point Zero haravuzwe cyane intambara yahabereye, kandi hajatumye habera impfu nyinshi, cyane cyane impfu z'imisore z'abanyamurenge aho abarenga 40 bahaguye. Murazi ko RDF yari yabanje kubesha Sematama inyuma yaho bari bishe Makanika kagiye kuzobafasha yongera abatabara, ariko nyuma yagiye kubasiga bonyene, na cyane ko yari umugambi wa RDF u Rwanda kugira ngo bikunde abanyamurenge babaca intege bongere bagabanye ubushobozi bwabo, kandi bikure babimure babakure hariya hejuru mu minenge. Sematama rero yarahemukiye abana b'abanyamurenge inyuma yo kwica Makanika amutanze ku ngabo z'u Rwanda. Ibi mwese murabizi. Mwibuke bava mu Buvira hari abanyamurenge bavanywe babakuye mu Buvira bababesha ngo nimuze tubatware ngo ntibabicire ngaha. Ikibabaje mwibuke ko hari abandi basiswe mu Buvira, sinzi ko ari bo bari batanzwe nk'ivyambo. Reka navyo tubice hirya no hino. Mu bisanzwe babakura bajya abanyamurenge mu Buvira, M23 ifadikanije n'u Rwanda bari bateguye ko bageze za Sange na Ruvungi ko baza kubatega ambushi babarasi bajya abanyagihugu bose babice. Bice vyitwa ko ari FARDC yateze iyo ambushi ko yakoze genocide y'abasivile M23 kirahunga. Uwo mugambo umaze kumenyekana, FARDC yaciye ibivuga ivyamirira kure, ibivuga hakiri kare. Uwo mugambi ntiwabukibaye kubera Imana iruta ingabo, Imana yama hejuru y'ibintu vyose. Uwo mugambo ugayitse baciye uburizwamwo M23 iburingene ushira mu ngiro. Mwibuke ko abari basigaye mu Buvira na abanyamurenge bari basigaye mu Buvira, M23 harimo n'ingabo za RDF bari bahaye amahera umugwi w'amabandi ubategeka ko nibamara kuhava baca biringa abanyamurenge basigaye mu Buvira babice bose atanumwe basigaje, kugira ngo bikunde baronye ingene baca bagaruka mu Buvira avuga ko bari baje guhagararira amahoro kaho bavuye ingabo za Kongo zaciye zirara mu bantu zikora genocide nk'uko byakozwe mu Rwanda
igihe hategurwa genocide. Iyo ni inkuru tuzogaruka ko tuyisesangure kimwe ku kindi, tuvuge n'ingene Fred Rwigema yishwe azira kuba ari umupanafrike ashaka amahoro aramvye no kubana kw'abantu mu butandukane bwabo mu moko yabo yose. Ivyo tuzobigarukako. FARDC ifatikanije na Wazalendo babimenye kare baca barihuta bashika hakiri kare iryo bara ritaraba. Uwo mugwi w'ababandi bari bateguwe bari batanguye kubomagura inzu z'abanyamurenge no gusahura ibirimwo. Bo bihutiye gusahura no kushira mu mifuko yabo, ntibihutira kubanza kwica kuko babona ko kwica atari vyiza kubagira inyungu gusumba. Bagomba gutekera nandi bashire ku mufuko. Imana irakinga nta numwe yigeze hago. Ni mugihe Nyarugabo yareka arakoresha inama ikamanyura abwira abanyamurenge yagiye atwaye ko mu Uvira atamunyamurenge numwe asigaye abo basizeyo bose babishe. Aza kumara asanze ivyo yavuze atana kimwe cabaye. Muri make mu gihe ivyo vyose biriko biraba kuko rwa politike, intumva z'u Rwanda ziguma zigerageza kuraba ingene zohuza abo bantu bo muri M23. Aho bagerageje kwiyegereza Claude yahora asanzwe afise imigenderanire ya hafi na President Fashibeto kugira ngo aze gufasha muri ivyo biganiro. Ariko murabizi mwese muri no ntambara ijambo nyamukuru rya nyuma n'uburi yacari mu minwe ya President Paul Kagame, nkuko Amerika yereka kuvyerekana ko muri kuva uyu mwaka mu kuva mu kwezi kwa mbere apere zirenga amajana 2 zagumye ziva muri Presidence ya Kigali zihamagara M23 muri Goma. Murumva ko nubariwe atanga amategeko. Ibiro bituma ubwiginga abanyamurenge bibipfa bagane bibaza ko ariko baragwanira atabwo bazopfa bagezeho, ahubwo batazokwicwa muri bo bazoherera mu gasho nkuko Rorankunda vyamubayeko. Naye abanyagihugu basanzwe ataruhande begamiye ko bahahonere. Mugira amahoro, umwe wese agira haba yubahwe, mwirindiza intambara twashowemwo na Paul Kagame.